umugore yocinye mu mugabo umugabo yocinye mu mugore kubera iki bibiri ivuga ati umugore asambanye umwandikira icete atahe kubera iki umugabo ashaka ko afise umugore munza mukunda vyo gupfa muga yirabura akabona wizavuga ati kakajyana ko numva ukuntu kameze aca kinjira kandi bakoze agati nuko bimeze ati tunditahi abataje kuko umugore arinze agenda tinya kuko umugore atwarayo umutima reka ndabereka impamvu gucana inyuma ko umugore n'umugabo ukuntu bitandukanye abagore mubabariye singanda bavugira uzofata amazi yashire mu kirahuri sivyo ico kirahuri aho ndiko mvuga kuri pacte y'umugabo ndagifashisha kirahuri ndakiguhaye nawe ugihaye pasi nta ukozemwe mu mazi ujya gihaye James hari ikirahuri ya la fin du jour kiguma ari cya kirahuri vrai ou faux tuvuga iki nikidaji cha Coca-Cola mbo ndagiye ati mfatira nawe uhaye pasi nawe mfatira aragifashe nujya aragifashe uwo n'umugabo nina garuka ati mashaka kidaji canje ni inwere inanti iri ndani iza hari kibazo za kubifise batagushiremo ishana abagizi ba nabi iguma ari Coca-Cola indani umugore nawe iki ni kirahuri cy'amazi kirimwe amazi mbo karaba nawe shiranga amaboko pasi nawe shiranga amaboko nawe shiranga amaboko James ajya amazi woyanwa shazi ibintu dukora diko boshanga ha ecran pla umwese ubuzima bwiwe tukabona uko tukicara nko bari muri sabugati okay bera shaka turamushizeko nta muntu numwe ari perfect nta numwe abaho n'abana bajaje ngo ujye ngo yatanze wa kera ngo tungo nikivume nawe yayitanze nuko itagiye habona afata gatoki kamera mu kujaje ngo umuntu ajyamanye wa kera nk'ijana yarungize the true love Bella Shaka wamukundiki Bella Shaka namukundiye kubera avyibushe ndamukunda kubera ijya ari black ndamukundira the way avuga naba mukunze Bella Shaka kubera avyibushe ni guya ukunda bavyibushe nina gwari ngwara nkonda you gonna leave me are you gonna leave me muri sacrifice yes nk'umwana w'Imana yaciye avuga ni I'm going to sacrifice myself I'm sacrificing myself ubuzima bwanje ndemeye kubambwa kugira ngo burya bwoko burokoke so love is sacrifice for better for worse mu bino mu byiza zitandukanye niki uraza bavuze ati for better for worse kino baba bavuze hajya bavuze ati mu bino mu byiza gusa abantu bambabarire bashavuga ati nawe sinzi whatever ntago zo kumbwira because uri umugore cyangwa uri umugabo ukuraje guciringa umugore wawe hanze hama bagaruka naguciye inyuma so what is for better for worse na that is not for worse umva ndakubwira ikintu kimwe mugiye akavuga ati mu bibi abantu muri married mu ntege ugutwi urashaka kuba utasambanye mu gukica diko kwica ntago ari gufata umuntu murase cyangwa ufata imbugita urashaka kwica umuntu psychologically wana hajya kwa rojanti bo hajya ari abantu bajyamo kubera stress zingo hajya muri fiancé ga ntimumenyana mutabana umuntu mutabana mwifukisha ukimwe uje ko gakubona umugore agware yitunganya umugabo abona uko n'amaso abiri apana duhura ngo afise makeup umbone mvyuse ni imishatsi nafunze nk'umusari duhure tubane nyero ubone navyusemeze uko shinyirije inzara za hahandi scattered everything scattered hajya niho uvuga ati none uyu muntu umugabo nuko yarameze kome ngapetira heze hari ngo umugore n'umugabo ngo demo ngo babiheze ngo kakarero ngo kabagaheze oya itegure kajya guhera koko ni ngombwa ko gahera karahera nyene vyanya ni ngombwa ko gahera ndavugiye barabiza abubatse barabiza Dico Entertainment. Yeah, ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Narko n'umunyenga tuba tumeze neza. Turashimira ndiho ni wabikora day by day. Tukongera tukabasanga ahantu ni special mu biganiro by'akarorero. Noneho tukababwira ngo tugiye kurangiza umwaka mu buryohe ntangire tutabibagirwa cyane muri relationship. Noneho ukamenya ngo tuba twabahinduriye tuzana no murundi kazi ubona yuko abameze neza for nitwa ndikuriye Ronse Desire sangwa Dr. Vlog KD ambassador nawe afise uburyo yivuga ndagusabye wivuge muri kino kirere nyene ndimwo
nk'umumenyesha makuru yabigize umwuga kandi abimaze mw'igihe. Wow, ndabaramukije cyane abantu mwese muko murakurikirana Diko TV, right? Diko Entertainment, right? Oh, Diko Entertainment. Yeah. Muri kumwe na Bella Shaka, ndi journaliste wa Roy TV, muranzi muri Street Quiz, inkuru nyigisho, ingo n'umubano, intahe. Ni jewe rero nkuko mumenyereye ku ma micro, ndi Bella Shaka, ndi kumwe na muno musi, mugumane natwe. Wow, thank you. Bisobona yuko ni Bella Shaka uko imisi iza abameze neza. Kore. Bera wahoraye? Ndi ngaha. Ntaho nagiye. Usa neza kabisa. Ibiro biriyongera, inzo bigatamuka. Abandi udukiriza ngo tutabarembeje ariko wewe amaero akuguye neza. Na baguma bambwira ati bwirabure bwanyishe mugabo nukunsa nimwe mwambona afise inzobe nyinshi mumenye ko nzaba nagize akantu mugabo naturally. This is my skin. This is my skin. Wow. Ntabwo ndi inzobe ahubwo ndi chocolate color. Uri gufungura iki muri no misi? Funga ivyo ndi bose bafungura gusa nyine amahoro ni menshi. Amahoro ni menshi muri wewe. Yeah. Urigeze kuyabura se mu misi yese? Yes. Urigeze kubura amahoro? Sinovugira. Ababizi barabizi amahoro narayabuze ariko I'm fine. Ubu ngubu nyene ndashima Imana. Wow, now you're fine kabisa. Mu misi irangiza umwaka abantu baba bari mu mamude atandukanye. Hari ukuntu haba ari ikindi kirere. Wewe bino bihe biriko biragutwara gute? Je ibihe kuri jewe ni vyiza. Ndashimira Imana kuko ngerageje kuraba uyu mwaka ukuntu watanguye n'ukuntu uheze. Uheze neza kuri jewe. Ndayivuze kubera ukuntu nzi watanguye. Ukuntu 2024 yaheze n'ukuntu 2025 yatanguye. Yeah. 2024 yaheze vraiment nta birenze sinari ndyohewe ariko 2025 ukuntu yatanguye sinari bwahiringe ariko ukuntu yari heze mana ndagushimira namashimwe meze neza vraiment kese nyene ibindi byo kwitamo mugabo je ndashimira Uwiteka. Ariko Bera sinshaka ko tuvyinjiramo cyane uvuze ngo 2025 yatanguye nabi. Yeah. Ahubwo 2024 yaheze nabi. Phone yaheze nabi mugabo 2025 nkuyinjira ngo umeze neza. Ndayinjemo ndiko ndahiringa. Wari kurahiringa. Nako nako ndakira. Wari kurakira. Kamarariya kari kagukubise mu mwaka uheze. Aho hantu tuhatsimbe cyane ntunoneka wa muhungu. Sinovugira hejuru ariko ababizi barabizi. Ababizi barabizi. If you know you know, if you don't know sinovugira hejuru. Ariko nyene mvuze ko ari amashimwe this year vraiment thank God everything's all right. Ndashimira Imana. Kabisa. Uriya mwaka imbere yuko tuca tunaharenga. Burya ngo kari ku mutima kabonekana n'inyuma gasisikara ku muhoni kabandi bavuga. Haba mu buryo uboneka wocume nguriya mwaka wari umaze usa nabi n'inyuma wonze urigeze ugabanuka ibiro hamwe umuntu muhe yobona ati shabera ari mu bibazo kabisa. Thank you. Bo novuga nti abantu bakunda kumbona cyane abantu dukunda guhura mu buzima busanzwe ndazi yuko muri 2024 ukuntu yatanguye n'ukuntu yaheze sinari ntago byari bishimishije. Yari wewe. Nari meze nyene ukunda ukuntu. Basi ari gishobora gura n'umugenzi avuga ati mugenzi wewe gakomega si heza. Wowe nzi kweri bimeze gute ufikizo nyabaki. Ariko gishobora gura n'umuntu ukabona ibihe umusanze mo cyangwa se the look ubonyemo abagane. Uyu muntu siyo pazuri. Nanje rero byari biri nkuko mugabo thank God ibihe birahinduka. This life man ubuzima burahindagurika. Turashaka nakiriye hari impamvu ikomeye yatumye ndana kwakira n'ubundi nk'umwe mu bantu mu biganiro bakunda gukora hirya no hino hagarukamwo ikintu cy'urukundo hagarukamwo umubano mu ngo n'imiryango noneho ukanabonekana n'ubundi biciye mu biganiro nk'umwe mu bantu bafise intererano nini batanga mu buzima ubu na buriya haba mu bakiri bato haba mu bubakanye byose bikagaruka ku kintu citwa urukundo. Imbere yuko tubyinjiramo neza kuri wewe nk'umuhinga no mu bantu banasoma gose bakurikirana n'ibindi biganiro by'aba relationship counselors batandukanye benshi ku isi umuntu ni avuga urukundo kuri wewe uno munsi aze kumva iki urukundo runo rw'imisore n'inkumi of course ni ikintu kubwaho definisa gute kugira twinjiremo twumva neza na neza iyo twinjira. That is huge. Huge for real. Wait, nuko nyene muri kino gihe is like urukundo ntirubaho umugabo let me reka nishire ku byo mwambagije. Oya. Gusa ruriho. Ariko harakantu uvuze tubanze nirubaho. Ruriho. Okay. Ruriho ariko
uri kuraba akanovera k'urukundo nyakuri, the true love. The true love. Ubu umuntu wese ajya mu rukundo kubera a reason. Impamvu. Ariko n'ubundi mbambona atari rukundo rutagira impamvu. Rero je namba hari impamvu tuvuge nk'akarorero, ndi umukobwa uri umuhungu ukavuga ati bakakubaza ati Bella Shaka wamukundiki. That is an example. Bella Shaka wamukundiki. Bella Shaka namukundiye kubera avyibushe nk'akarorero. Ndamukunda kubera ijya ari black. Ndamukundira the way avuga. What if nogwara nkatangura kugigimiza? Uzoshinyanka. Kora wankunze kwa mvuga. Namba bamukunze Bella Shaka kubera avyibushe niguya ukunda bavyibushe. Ninagwara ingwara nkonda. Will you gonna leave me? Are you gonna leave me? Uzoshuna? Iyo cagenda nyene niko ndavyumva. So niyo mvuna kugiye nti urukundo it's very ni kintu kiri huge. Ariko tukiri ngaho I'm sorry. Kuri iyo example ariko ratanga umuntu agukunze ukomeze you look so sexy nk'akarorero office ritaye ubuneza zateye niki ngo amabake n'ibindi. Muri ico gihe uratangiye kwano kuvuga ati umuntu agukunda kubw'impamvu kubwa reason. Umuntu yo gukunda ubwa mbere afatiye kuri ivyo imbere yuko aja kuri ibyo tuvuga ngo ingeso ngo niki yoba yahisemo nabi yoba yagukunze mu nzira itari nziza. Okay, reka mbanze ndefinise kwanza urukundo hamace nzana ishure ico kibazo. Urakoze cyane. First of all, urukundo nubwo twoje no mu ijambo ry'Imana twige urukundo icarico. Mu kugenda gusigura urukundo icarico. Umuntu wa mbere kiremwa cya mbere mbose no kwita ko ari kiremwa, umuntu wa mbere yatumye kwerekana urukundo ni Imana. Yego. Imana mu kudukunda yagize sacrifice. Yaratanze like yatanze ende umwana w'ikinege. Aho ndiko ndavuga ku bakirisu abayisilamu mbabarire because ndiko mvuga ivyo bivanye no kwemera kwanjye. Okay? Muri sacrifice yes. Nk'umwana w'Imana yaciye avuga ni I'm going to sacrifice myself. Mve mu shusho y'ubumana nje kuba umuntu. Ninamara kuba umuntu nzokwemera mbambwe. I'm sacrificing myself. Ubuzima bwanje ndemeye kubambwa kugira ngo burya bwoko burokoke. So love is sacrifice. Muri sacrifice harimo iki? Kwihangana. Kwihangana si vya bose. Oya. Numva kuko kwihangana mba nafunze ipepo. Ntabari jewe mugabo ndafunga nkavuga ni kugira ngo uyu muntu amahoro yaboneke. Reka ndamuhanganire. Harimo kubabarira. Muri sacrifice. My friend, nimba ukunda umuntu udashobora kumubabarira ikintu yagukoreye, you don't love that person. Kuko Imana mu kudukunda kwayo yaratubabariye. Wazi ibintu dukora diko boshanga ha ecranpla umwe ubuzima bwiwe tukabona uko tukicara nko bari muri savuga ati okay Bella Shaka turamushizeko avuye diko tukase tugacha ndakubwiye nti wese guzaro n'abapasiteri aba twese turabatsinda nicyo mu kubabarira twese nta muntu numwe ari perfect nta numwe abaho n'abana bajaje ngo ujye ngo yatanze wa kera ngo tungo nikivume nawe yayitanze nuko itagiye habona sibuze wewe mugabe ibintu byawa kera runagwa n'urugero kuko is an example man bakarorero kuko ahora afata agatoki kamera mu kujajinga umuntu ajyamanye wa kera nk'ijana yarungize kandi ugasanga niwe wa mbere ugasanga niwe wa mbere ariko arakritika afata yuko ivyo bintu menga ntibinaba mu gihe ugiye kabonyene muri nuko nyene nibanga ryawe I respect your privacy nibanga ry'ubuzima bwawe ndicyari mu kubabarira sivyo reka kujajinga nivyo ntibinakenewe ndicyari ku rukundo urukundo rugira neza ntago wowe unkunda ukabuzi yuko untutse mbabara sivyo ukaguma ubikora urukundo rugira impuhwe okay rurababara like urambabara mbabaye nawe none wowe unkunda gute nkarandira wowe kararugona that's not love ayugo sigo none ndakunda bakumbwira ati wowe umvise urukundo ni iki urukundo n'urukurikirana rw'ibintu byinshi byose vya ngloba sacrifice namba wowe uri kurarira nkavyuka nkambwira nti sheri calm down mpevyitiro right iyo ni sacrifice rero ku bwanje urukundo ni sacrifice ntago kundi umuntu utobabarira
ntiwokunda umuntu tokwihanganira ntiwokunda umuntu wabaza nibigira nkana bajya abantu bashingirwa reka ndabigaruke ko bajya abantu bashingirwa ati for better for worse mu bibi no mu byiza zitandukanye n'iki that's how it is reka ndabigarukeko uraza bavuze ati for better for worse kino baba bavuze hajya bavuze ati mu bibi no mu byiza nukuvuga ibyiza ni mu gihe you can get whatever to eat gusa neza go traveling a vacation everything you good iyo ni for better kuko nta muntu umwe yanka ivyiza rwaye ufise ibyiza nga akwanga ufise amatunda umwe asaza yamura uzana abantu n'amahera abami birashaka tumenyane birashaka twariganye because you have money sivyo okay turagiye rero bavuze rero for worst wavuze for worst kino babashaka kuvuga nuko gusa abantu bambabarire bashaka ati nawe sinzi whatever aho haraduga hakubita I don't care bavuze ati for worst ibibi nikijya kintu dushaka kuba dukundanye dufise everything ejo bigahera namba nagukunze ufise ibihinda ejo ukasubira down ntabwo nshanda kurivinga kubera yuko wagiye muri mu masombrezi wawe we still together because ni wanyanse ariko nibihe cyangwa ukankunda berashaka she's cute ejo nkagwara ugasigara wana riskerete imisaya right are you gonna leave me ntago cyumeba kubera yuko nabaye imisaya kuko ni for better for worse ngabwiza ro gaheza my friend you have to stay igenda nibaza ko abantu bose bayirahira bataye ndicaza come on okay aho ndiko ndavuga ni for worst rero for worst je nemera reka mvuge from abantu muri twohorije I'm sorry sishaka kubabaza ariko that it is what it is everybody ushaka kwimvira ibyo ushaka mugabo I don't care diko nagoza kumbira because uri umugore cyangwa uri umugabo uri kuraja guciringa umugore wawe hanze uri kuja guciringa umugabo wawe hanze hama bagaruka naguciye inyuma so what is for better for worst no that is not for worst mbaza ati how ariko witondera aho hantu niho ngombanze witondera aho hantu niho ngombanze nimba nakwemerera ati is for better for worst wibuke inshingano zawe Imana yagutegetse kunkunda right what if you fail ako ndivuga ku ruhande rw'abagabo plito ni wa failing Imana ntigeze failinga mu kudukunda nico gituma n'ubu tuyizeraho ariko twe turabana hinga witondera ariko twe turabana umugabo kwera Imana yavuze ati kunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze ishengero tujye tuyishusho y'Imana urakoze cyane birije jambo iri tubwira nko kubidushishikariza kubera kibona muri kamere kacu ziko tumeze ibigutuma nk'itegeko kigendo bigerageze apana bigerageze ni itegeko you're not gonna try ariko amategeko bamabaya byora you're not gonna try hari urirenga uca nabizi umva ndakubwira ikintu kimwe mugiye kwavuga ati mubibi abantu muri married mu ntege ugutwi kweli nambura umugore uri mahiye ntuzengene ngaho umugabo wawe umushinge kujya musonga umutuke mu bantu ucugaruka ngo umva ngo twemeye ngo ni mu bibi no mu vyiza wowe ubikoze nibigira nkana pourquoi ubikora nibigira nkana uzi yuko if uri kura urantesha icubahiro mu bantu nawe nyene Imana ibigushinze ego ashaka kuvuga ni icyacemerewe ko muvana n'ubusambanye I don't care mugabo je ndavugana urashaka kuba utasambanye mu gukica diko kwica ntago ari gufata umuntu murase cyangwa ufata imbugita urashaka kwica umuntu psychologically ego mu mucwa kononekara kabisa ona ajya kwa rojanti bo haje ari abantu bajyamo kubera stress zingo hajya hagunyera ndabyutse mugani babivugisha ukuri bavuga ati many hajya hari bashi bajyamo ajya kuri stress zingo kubera ikavuga nti sinovuga exactly muri Africa hari ibyo tovuga bavuga ni aya mahita mwagize ivyo ntibikogwa mukaranga ku Burundi ivyo ntibikogwa mugabo my friends abantu muri married namba kugira ati for better for worse gerageza ukora inshingano zawe please abeg urugo ni babiri muzamuvuga ngo umugore ngo ikijuju ngo asambura urugo gwe n'amaboko abiri n'umugabo yo rusambura mugabo je sinabandi ko ndubaka wowe uzusambura nubaka usambura arigena waruha kuko n'umuntu akantu ntariko ndatahura neza ariko ngaho muri ino side ya for worst kuki wageze kubijanye no kurenga ibigo ukumva yuko coco kitoja mu vy'umuntu yo kwihanganira nimba koko yarahiriye kuvuga ngo mu vyiza no mu bibi kubera iki bibiri ivuga ati umugore asambanye umwandikira icete atahe kubera iki
arigira garuka kanavuga ati nimba wona mwihanganira mukagumana ntaco bitwaye ego niko nagasati no kubabarira ariko sha n'umutima wabarira uraruha ego sinase ko ngo babarira mugabo nawe uri umugabo cyangwa uri umugore wabikoze ikebuke kuko ujya umuntu bikorera nutikebuka ntago uzoba umukunda kuko umuntu ukunda no gumubabaza n'ibigirankana kandi uzi ko babara kubera ko utamugirira impuwe wowe ucinye mu mugabo arararira arare umutima ntisihuri yimvira n'amaplan bintu yanakwica tumufa erega abantu benshi bapfa hajya mungu hari umuntu afa kwera bamukubise shimi ugasanga n'umugore yamukubise shimi cyangwa n'umugabo yakubise shimi umugore mu rugo umva hari n'amayiso zo kumva ati hari umugabo yakubise grenade mukiwe arapfa kavuga ni je imitungo tumaze kurondera akanci inyuma hako tugabura aramanuka byo birakogwa mena aganuka shimi ariko sinagataho shimi ni nk'uburozi cyangwa se ni kwatuntu duharara twita shimi batamika abantu rero ndiko ndakubwira bani muko murankurikirana bakubwira ati for better for worst mu bibi no mu vyiza abeg gerageza ntubabaze mugenza wawe muri kumwe nibigira nkana please abeg none umukunda none wa mugabo uyo mugore n'umukunda gira impuhwe none wa mucinywa sina byase ikebuke wa mugabo rewo ufise imico itamenyekana uyu mugabo none wamugiye ko ushaka kumwubaha ikebuke none kandi ikindi kintu ushaka kudufasha ni cyane kuri kino kintu wavuze mbaye interested cyane ibi bintu bibiri hari uburyo abantu menga babona ino fobera cyane ukamenga ino worst ntabwo ikwiye kuzamwa cyane ahubwo mbere ubundi bushatse ahubwo bukerekana yuko uruhande rugoye nibwo rudomina cyane mu rugo gusumba ibyiza kano kantu nta kintu ukabona uruhande ama challenge uza gusanga ari yaguriye cyane mbere no gusumba kwama mu minsi mikuru yes of course kuko turabantu first of all je namba navukiye nko mu rugombo nk'akarorero ko ni hari wacu wowe ukavukira mu Kirundo eske imico yo mu rugombo no mu Kirundo birasa oya niduhuriye ngayi Bujumbura nkarorero none mugabo namba nakuze mu muryango turi abana 20 sivyo umwese yipambana ya Kizimbabwe waba kuri wanyu uri kinege bavuga ati dikora tashe mwamubiki tugasaga dukutera turi nka 10 umwe abeze rimwe wabweze muga tugiye mu rugo turi wowe wakuze vuga ni bambiki ko sanga je naje nakuze ndumupampe c'est-à-dire utevye c'est fini sasa nguze muyangoshira gati wegeza wariye ntiwariye gendera be hariya hamuye imico ivyo bice bituma habiki hacha aba challenge kugira ngo duhuze n'ujya muntu hajya muri fiancé ga ntimumenyana mutabana umuntu mutabana mwifukisha kimwe uje ko gakubona umugore agware yitunganya umugabo abona uko namasabiri apana duhura ngo afise make up umbone mvyuse ni imishatsi nafunze nk'umusazi mbona mengura umuntu ataka def duhure tubane nyene ubone navyuse meze uko shinyirije uranyumva neza inzara za handi scattered everything scattered hajya niho ucuvuga ati none uyu muntu umugabo nuko yarameze kome ngapetira heze ari guzuvuga ngo umugore n'umugabo ngo demo ngo babiheze ngo kakarero ngo kabagaheze oya itegure kajya guhera ko ni ngombwa ko gahera karahera nyene vyanya ni ngombwa ko gahera ndababwiye barabizi abo base barabizi hasigara iki commitment decision nafashe nico nagenda kubaza urakoze cyane kare kamaze guhera ivyo usigara ko decision nimba ruko no bivuga j'ai décidé kugukunda j'ai décidé kubana na wewe j'ai décidé kukugirira impuhwe j'ai décidé kukumva j'ai décidé kubana na wewe ibihe byose kugira ngo rero icyo kintu kidukundire twumvikana sheri uravuga cyane tukabanya utumuvuga cyane turi babiri mbona turi mu bantu tukabanya ana we ko ndakuzi ko rimvuze we yenga turi babiri gusa avuga muko tukabanya umeshi cyubahiro simple muzi bakati uyu nyeri pe ndamuzi mugabo aranyuba turubahana avuga ni sheri wanyu arazo urakaze mugabo mugabo ujye kofirishira ko basituri mu cyumba pana mu bana niba bakinyubaha commitment abo bakenyezi shabera bakoreho no munsi yo kongorera nkuko akavuga ati basi nimbara kugakoba uzokankubitira hatabona mu bantu reka ko rero mbamenye ko ari imvuzi ya rupeya mukwega ngati ori ya rupeya cero mu bantu gabanya azogabanya agukunda bagani mugabo wanje exactly wo umukunda kuko umugore aramplifia umugore aguha icyo wamuhaye nico gituma umuha sindabivuga mu izina akaca guha umwana okay umuha kantu katashona kuboneka neri mugabo wena aza kugwa umubebe ikibondo like it ni amplification okay umugore urashaka kumuha ibihumbi 10
utashe ugasanga ivyo kurya imeza amazi menga birengeye I like it umugore yarampi wowe gerageza muri umugabo ako nakanda kibi wowe gerageza umugore wawe umuhe ivyiza uzi umutamo gusa ivyiza atuma bigikashi mugabo wamutayemo ivyiza mugabo ntuzomutemo kumusuzugura mu bana umukubita amakofi mu bakozi hama ujazona kwica azihorera mugabo one day ni bazokumanura avuga ati iki kigabo hariho inkuru nako ndumva yo mu journaliste yakaravuga wo muri France avuga nti turi mu bazungu ndumuzungu na jewe ariko ndatangara ukuntu abantu n'umuntu akwesha manga etikete baje bitongo nabarozi aba you know no hanze bidahari no hanze biriho avuga nti ndatangara ukuntu abagore bari mariye banyitura bose basaba abagabo babo bapfe bazango ni kubera iki avuga ni sha sinza gusubira muhira nitugusubira muhira ntuma nitwe umufakazi ya avuga nti nsubire muhira ashiza nundi none hana andenza no kubwiza azi kujya amatungo kwereka tomanuka aguma mbabaza namanuka abagore benshi barica abagabo namba mutabize nk'abagabo mwe ugabone umugore ugumo mutamwo zanda gukinyuma zazi bawa mushenzi zanyagupfa niya kwitura umugore arabika ukamukorera ikibakabika ukamukorera ikinda kabika niyagoreza feedback ariko birandasha kumfashe gatoya kuri ayo makesi uri nk'umugore uri muri ivyo bibazo umugabo ariko aragutwikinga nkuko kuntu uvuze ahubwo inzira nziza yo kubisohokamo haba kuri wowe mu mahoro y'umutima wawe canke ku nyungu z'urugo yo biya jewe ngira nivugira nkuko ndavyumva nawe uri kuranda abantu ntunjajinge nawe uzoza kuri kamera ubivuge nkuko uvyumva yego nambura umugore ibi biratandukanye. Moi je parle de moi-même. Tuvuge duti umugabo araguciye inyuma. Mugabo muri kumwe aragukunda. Ntumute. Ntumuhebe. Muri kumwe ntabikweretse ko guca inyuma arakora inshingano ziwe nk'umugabo kandi kureka ko gukunda. Umuntu arashobora kuguca inyuma agukunda. Bo abagabo muri kamere bafise itama. Hari umugabo ashaka ko afise umugore mu nzamukunda byo gupfa. Muga yirabura akabona wizavuga ati kakajyana ko numva ukuntu kameze aca kinjira kandi bakoze agati nuko bimeze ati tunditahi abataje nuko umugore arinza agenda tinya kuko umugore atwarayo umutima ni nkuko reka ndabereka impamvu gucana inyuma ko umugore n'umugabo ukuntu bitandukanye abagore mubabariye singanda bavugira hako umugore yocinye mu mugabo umugabo yocinye mu mugore uzofata amazi yashire mu kirahuri sivyo ico kirahuri aho ndiko mvuga kuri pacte y'umugabo ndagifashisha kirahuri ndakiguhaye nawe ugihaye pasi nta ukozemwe mu mazi ujya gihaye James hari ikirahuri ya la fin du jour kiguma ari cya kirahuri vrai ou faux basi reka dufate sindakumvise neza ndibona ko ufashe ikirahuri kirimo amazi tuvuge iyi telefone right utangiye kugisha yari inge iyi telefone nk'akarorero jewe ndayifashe nkuko tuvuge iki nikidaji cha Coca-Cola mbo ndagira ati mfatira nawe hayi pasi nawe mfatira aragifashe nujya aragifashe uwo n'umugabo nena garuka ati mashaka idaji canje ni inwere inanti iri ndani hari kibazo za kubifisa batagushiremo ishana abagizi ba nabi iguma ari Coca-Cola indani umugore nawe iki ni kirahuri cy'amazi kirimwe amazi mbo karaba nawe shiranga amaboko pasi nawe shiranga amaboko nawe shiranga amaboko James ajya amazi yoyanwa sha ageze no ku maboko abiri honyine aba yamaze gutobekara c'est-à-dire umugore umugabo naho ntibisa kuko uri umugore bakudepozamo amanux ama impurete you know is not fair man ntago bikora umugore wiyubashye ako wa mugabo nawe nyene aragenda akadubika muntu zakavoma mw'ivyo biyi avoma gute hari ibyo atahana ahubwo asigama ivyiwiwe abivoma bitwara inde akuweshe umugabo rero kuguca inyuma nibisa n'umugore uri umugore w'ubwenge ukora yandi makosa mugabo ko guca inyuma urakirinda uvugana hazomura umunwa mugabo ntamuciye inyuma azavuga ati azomura ko ndimvuze mugabo sinamuciye inyuma kuko utamuciye inyuma honyine guca inyuma uri umugore uba witesheje agaciro for example uri umugore uri marié ukaja kuryamana n'undi mugabo cyangwa undi musore waza ujya mugabo aguteye inyuma baza ngo wa musore aragutora abangani nkamushira mu nzu abandi bazo kubera ko azi ko mwahura mu nzira atari nziza
aje kunaho wenda umugabo kugira mubonane acha project akabona n'ubwo gutwara n'urugo rwiwe no kuzo uyu ntago ari umugore w'umwizigirwa ntibisa umugore guca inyuma umugabo n'umugabo guca inyuma umugore ntibisa amazi ukoze mu ndagakoramo abacafuye mugabo ufashe ati mfatira ntaco bitwaye ucu usenga Imana ati Imana ndagusavye ko nkunda kandi amproteja muhindure ntago aresize basi atumazanira ibigwara gahuye nabindi ya wari umunezero kabisa umunezero uriko uravuga ibintu ubu niwo berashaka mbana Diko reka tugeze aho tuzogaruka bankundire nashaka no ko tunavuga n'ibintu byinshi tukavyagura urumwe mu bantu bafite ibintu byinshi batekeye nibaza ko muba mwamwumvise banumva nanje nto murekura mudukundire for the next tuzogaruke ku kintu givuga ngo bimwe ariko uravuga abo sacrifice na niyo no munsi baratewe n'ibikomere bagiye bahemukirwa mu rukundo arabahemukirwa mu ugasanga babigizemo uruhara abandi turukundo ntirukibaho wasana n'uwabivuze ariko uragarukura bivuguruza bafite ibibazo byinshi abandi ntibacizerera mu rugo bumva menga ntibokubaka tuzogaruka aho hantu ubahereze kubumenyi oya kubaka vraiment ako no garukirizako aka tukavuga ko nako nakano gato gusa wowe umva ko urugo rwakunaniye ntuhanuza umuntu Diko umuntu urugo rwananiye ntahanuza ugihanuza biba bikigendeka umvuze bimaze kuba furufuru wenyene nawe ugukurayo ucike mvuze ni nta munani ruwabo ngo nguruma ngo bivemwo haje ugihanuza ngo ngo ndabivemwo ngo cyangwa umeye ajya ukigeza ufise pare canke marene nti umubwiye ati bavyeyi je bimeze uko nuko mu ntebe kibaza ati bimeze uko biba bigendeka ntago ari lopire imaze kuba utangura kumva santé mentale yawe iri kiraba degrade ukumva ta mu minsi ibintu ndaja kwa Rojante utangura tension ija down waja ku gipimo bagasanga vya korose canke vya duze birarengera Gama ati ngira mfeti wage ni nafa rero murashaka kwakana nanuza umuntu vraiment Kinoza nguru umugenzi ngumva ngo shakaji ngo nene ngo nahukana banazira shakaji abagenzi bandi bange usanga nyene baje dusangira cyane kwa nitwa shakaji Imana bera bakunda kunyita shakaji uga ni shakaji none ngiye kuza gati baba best bawe bono abagenzi twakurana harateye ituntu ngo aba best n'aba best ibyo aba best ntisimenya nukuvuga we namba vyakunaniye ifatira ingingo ntumanuze sino guhanura nta munanura wo mu vy'urugo wo gusa ubwiye ati ngo mpano gati gumayo sinzogwana ngo vaye ngati gumayo ijya gumayo urumva yabaye gumayo ikaba gumayo gumayo akunaniye wanye ruzocika ntazi niyo waciye so it is what it is if you don't get it forget about it I was so pleased. It was a pleasure to be with you my sister ndagushimire cyane let me for the next mu bindi bitandukanye naso none karababwira urumugisha kubana na Bella nzogaruka kabisa ndashimiye namwe wherever you are turacabakunda cyane make your comment ibyumvire byanyu muri sharing kubana namwe nakaba je nugo ntuka je m'en fous aka madame je m'en fous madame je m'en ego je none ninde muntu atavugwa kwinose ni wowe ndabaza kuvuga ko gwaye sida uvyusha azavuga ko ari diabete urumva utunza azavuga ko wagiye mu kuzimu wonze nawe warakoze biranka ntacyo wimariye wirabura nguri gusa n'amakara gira inzobe atiwe nawe ni nyamwemwe konkrizi igacibiya nta kintu kimwe gukora ngo ushimishe abantu jewe nkunda utanga ndamaje mamfu abankunda bariho bankunda for who I am je namba mvuga amajambo menshi ari abankunda kunyene mi like Bella Shaka bavuga ati ndamukundirije hari nabanyankira ikinyene so je mamfu mbaye faranga mwese mu nkunde tigiri Diko Entertainment.